Ni muri zone Rohero komine Mukaza, aha mbere urwaruka niho rwigira gucuraranga, urwaruka rukiri ruto, urwisumbuye n'urukiri ruto cyane. Aha rero urwaruka rwarurejeje kwerekana ibyo rukora, aha rukaba rwariko rubyereka abavyeyi barwo n'abigisha barureze. Namwebwe muravyiboneye, baravuza gitare, bakavuza inanga, mbere bakavuza n'ingoma. Abavyeyi b'urwaruka bashimye cyane. Ni ibintu bitangaje cyane. Donc moi personnellement ndabyishimiye kandi ndabashimira encadrement abana bacu kuko bashitse no mu rugo turabona un grand changement kandi benovuga gute uwanje arabikunda gose. Nanje nk'umuvyeyi w'abana babiri bari hano, umwe kuri piano n'undi ku gitari, ntivyari bimenyerewe ko abakobwa baja ku gitari, mugabo je nanezerewe cyane kubona umukobwa yahisemo kwiga gitari kandi akaba yavugije. Nifuza rero kuzobona ageze kure. Turashimiye ishure kuri programme nziza yashoboye kuduha kugira ngo abana bacu bashobore kugaragaza ingabire zabo bafise. Tohewe cyane kuri birori abana baje kutwereka. Ikintu kinshimisha cyane nuko aba bana bacu bagiriwe ibakwe yo gushobora kwiga kimwe mu bwoko bw'amasavoir twe tutaronse, ari savoir faire hamwe na savoir vivre. Ni ibintu bikomeye cyane mu Kirundi batakunze guha agaciro. Bakubonye uri umuririmbyi, ababizi nk'abaciye muri kaminuza y'u Burundi barazi umuririmbyi rurangiranwa yitwa Canco Amizi. Igihe agiye kuvuza umuziki baciye bavuga ngo ahevye savoir brut, iciba nka slogan yuko atacagiye kuvamo. Ariko no munsi igitabo yanditse cama kijura abarundi bose 5h du matin 6h du matin, kandi sinibaza ko kizohera. Uyu wewe vyamwankiye ko yihangana kubera yuko asanzwe ari umuririmbyi, yaciye mbere afatwa n'ibigumbagumba byo kuririmba, abanza kwikora mu gahogo. Ndashimiye cyane iki kigo cya Parineri n'abigisha babo, ndashimiye cyane n'abampaye ijambo, ndashimiye n'abavyeyi bazana abana babo, ndashimiye n'abo bana nyene bana. Mugumane indero nziza, mugume muyoboka abavyeyi, mugume mudatembera mutayerera, mugire udukorwa twinshi, mwige neza, muba bakangara abambere. Ibi biheze uwigisha urwaruka umuziki yavuye aha ikiganiro amenyesha makuru, aho yasiguye ibijanye n'iri shure bitari bike. Nitwa Mugisha Dani Alex, nkaba ndi coordinateur w'ishure rya Umudiho Music Academy UMA. Twigisha umuziki, twigisha ivyuma by'umuziki moderne na traditionnel, inanga, umuduri, tukaba twigisha gusa amapiano, gitari, ingoma, tukaba twigisha no kuririmba hasi ku bana no ku bakuze. Ku bikorwa cuno munsi mwazindutse musoje ibikorwa mu maze n'iminsi byerekeye byo kwigisha abana bari mu buruhuko, ivyo bikorwa byagenze gute, akamaro kavyo n'akare? Byukuri hanini programme tumaze igihe twaratanguye, uyu no mwaka wacu wa gatatu tubikora. Ni programme spéciale vacances, aho abana binjiye mu buruhuko tumara amezi abiri tubigisha iby'umuziki, tubaha amabase y'umuziki. Abana bamara amezi abiri bicaye muhira, baba bavuye ku mashuri ajya asanzwe, baba baruhutse. Ubu rero turondera ico
twarashyizeho porogaramu yotuma bashobora kudekuvura leur talent. Ufise talent y'umuziki abavyeyi benshi ntibaba babizi ko umwana yifise, ariko turamenyesha tuti turafise programme spécial vacances bakabazana ubwo bakaza bakaraba ko baba bafise izo talent. Bariga rero bariga kuvuza ivyuma, bakiga kuririmba, bakiga gutamba, tikuri muri ayo mezi abiri yose turabaha amabaze gushikaho abana bitora. Ubwo rero twarangije uno munsi tubereka abavyeyi amezi abiri ico bamaze canke ico bize muri aya mezi abiri. Barize amapiano, barize gitari, kandi baravuze indirimbo izo bashoboye kuririmba nizo bashoboye no kuvuza bose. Nivyo ntibashoboye kwerekana ivyo bize byose kuko umwanya ntwari ikirenga, mugabo bakoze berekanye ku bavyeyi ivyo bashoboye kumara canke kwiga muri amezi abiri. Turabona yuko abantu benshi bafise isura mbi kuvyerekeye ivy'umuziki, mbega muriko murigisha abana kuva bakiri batoya, hari ico mwizeye bishobora guhindura kuvyerekeye image iyo sanamu abavyeyi bari bafise kuvyerekeye ivy'umuziki, aho umengo no guta umwanya, aho umengo nivyo abantu batacu bazovamwo. Urabona imyaka yahera, mu myaka yahera ikaba nashaka reka ndabivuge nti nuno munsi abantu benshi bavuza umuziki n'abantu mengo bigenza nabi, n'abantu bambara nabi, n'abantu bigenza nabi, n'abantu muri societe bariho benshi bafise imico novuga nti itari iyo kwankuraje atari yo woreresha mu mwana. Ariko ico ni gicapo kibi c'abaririmbyi banatahura nabi icumwuga canke igikorwa c'uburirimbyi bakora. Rero twebwe turabereka iyindi sanamu itandukanye n'iyo sanamu mbi. Umwana arashobora kwiga umuziki akagira ico avuyemo kandi kizima mu buzima bwiwe, kuko umuziki si kuvuza gusa, si kuvuza inanga, si kuvuza ibitari, si kuririmba gusa, ariko hariho byinshi bijana n'ubwo bumenyi bw'umuziki. Nk'uko twabivuze mu ijambo, umuziki ni ikintu kizana perseverance, ugushishikara, ni ikintu kizana muri we courage, umuntu ari courage, ni ibintu bikenewe mu buzima bwa misi yose. Ni ikintu kizana, umuziki ni ikintu kizana la patience, kwihangana, kuba umuntu yihangana. Umuziki ni ikintu kizana muri we ikintu cya social, kubana n'abandi, kuko umuziki muvuzanya n'abantu batandukanye nyine baba bavuye mu mico itandukanye, bavuga gutandukanye, biyumvira gutandukanye, mutegerezo gushira hamwe mukagira ikintu kizima. Umuziki ni ikintu kizana guca bugufi, kuko utari umuntu aciye bugufi biragoye kuvuza umuziki. Gute urahura n'umwe yabimenye, uyu ntiyabimenye, urahura aho muri kumuvuza muri mu mugumwe, bamwe babimenye abandi ntibarabimenya, wewe urumva utegereza kubihanganira. Bamwe barabizi, uraca bugufi ukavuga uti yamaranyereka. Rero ubwibone ibiki byo byose si ibintu biranga umuntu w'umuziki. Rero ku mwana we afise talent, si talent gusa, ariko turamuha n'akarangamutima k'umuziki. Ego abavyeyi mwavyumvise namwe, abavyeyi barabinezerewe cyane kuko berekana turagaragaza umuziki, ibyo bariko bariga hano biragaragara mu buzima bwabo bwa misi yose, mu buzima abana bagenda kuba mu miryango, mu buzima abana usanga babayeho ku ishure. Abavyeyi babaguriye nk'ama instrument, aho kwicara ngo yirirwa araba televiziyo, yirirwa arumviriza za novelas n'ibindi bintu byinshi abavyeyi badakontrola, basanga abana baba bariko barakora ikindi kintu kiri beaucoup plus intéressant, qui développe canke kigwiza karangamutima k'umuntu mu buzima bwa misi yose. Ego nabasavye ko mugwiza amashuri mu gisagara na mu ntara muri Togo. By'ukuri ni projet d'office n'amaprojet kenshi tumaze kudodora hirya no hino, nivyo ntituraronka inyishu iri positif kuko benshi ntibabitahura, ariko kandi ni kimwe mu vyo
dufise nk'imigambi yakazoza tugomba gukorerako kandi murazi yuko hariho n'indi abantu bamaze kugurura bigisha rero kandi turanabashimira kuri ico cyumviro cyo kubona baruguruye ama centre de formation. Mbega muri cyo gikorwa nyine mwatangwe mwatubwiye ko haheze imyaka 3 mu bihe cy'uburuhuko amashuri yoba yigisha ivyerekeye by'umuziki yoba ari make mu Burundi ibyo si ntambamyi bega byogenda gute hari cyo kuvuga murambwira muti muvuge muti mushike kwihangira mwihaye icambere ni intambamye ikomeye cyane dufise si n'iyindi no gutahura kw'abantu nti umengo kuvuza umuziki bijanye n'ababwiye ni babona yuko umenga no gutumwanya babona yuko umenga ni ibintu nyene by'abantu badoca bacika abantu batagira imbere canke batari modele batari vyitegererezo muri societe ariko turagerageza rimwe na rimwe iyo baduhaye micro canke iyo turonsa akaryo turagira ama formation ku bavyeyi bamwe baba bari batwegereye turabaganiriza tukababwira kandi natwe bwo baratubona turi jewe ndumugabo ndubatse kandi si n'abandi dukorana n'abantu bijunja n'ijambo ko kwizera rero turabereka tuti twebwe turavuza umuziki twawutanguye turi bato uno munsi turafise imiryango turakuze turafise n'andi ma responsabilité menshi mu buzima busanzwe baratwizera ntitwaciye ducika abantu b'intabwa canke abantu batarabo kwizerwa kandi tuvuze umuziki abana banyu rero bashobora gucika twicyo twacize canke bakaba plus twebwe kuko la musique umuziki ntiwica ahubwo urakiza. gusamarana atagiye mu muziki cyangwa atagiye mu ma PlayStation ariko umuziki iciza cy'umuziki umuziki urenforce capacité y'umwana ya concentration